uyu mwaka rero parti ya mbere niyo yabazwi ubu twaje tubaza ikibazo twebwe tuti ndagahende ico kibazo nimba jewe nabajije ikibazo bisigura ngo ndarindiriye inyishu nza kwikura he nganye ne mu kiganiro nkiki aho abantu baza kwandika kubera iki twagomvye ko abantu bandika tugomba tumenyereza abantu kumenya abahimbaza Imana ba indirimbo ko ari munazi indirimbo atazinyeneyo ariko rero aha baraza kwandika bandike uyu n'uyu ayo mazina yose twe tuzoyafata tumaze kuyafata ayo mazina tuce tuyagarura kuri platform yacu no kuzindi tubabwire abantu murabona abantu batubwiye ngo twogaha umwe muri abamaze imisi baduhezagira mu mutima wo kuvuga ngo mbega kugira ngo umwaka uzaturonga indirimbo nyinshi reka dutangure kuba keza kandi si ubwa mbere muri ikorana cy'ivyuzuye cyama kibitariki indwi z'ukwezi kwindwi cyatanguye itariki indwi z'ukwezi kwindwi muri 2017 aho cabereye Gitega ico gihe cari kinini abantu barakize barabohotse birazwi bico kandi kivuzwe abari ukubohoka gukira gutabagwa no gukizwa no kumva ijyo ry'Imana muri 2018 ni cyabaye kuko nagize mariage muri 2019 carabaye kuri zone diplomatique 2020 twaratanze trophée ya mbere mu baririmbyi nagomba mpere iyo kugira ngo bumve aho vyatanguriye trophée ya mbere twayihaye Eden Banga cyo gihe nari nkitanga make ariko ni yari make kuko nibo bwari ubwa mbere mu ndirimbo hatanzwe uburyo nk'ubwo mu wakoma indwi ya nyuma yuko kwa gatandatu bagende muri studio bakora indirimbo yitwa ivyuzuye indwi barap bakora indirimbo yitwa ivyuzuye bazo kuyandikira ama text ariko titre ni ivyuzuye nabandi indwi bakora indirimbo yitwa ivyuzuye hama le 7 bazoca baza rero muri mu gikorani nibo bwa mbere bazoba bahuye na grand public yo ni le 7 baririmba izo ndirimbo bazoba basohoye tuweza gigwe mu gikorani abantu babohoke duweza gigwe twese hama itariki 12 z'ukwezi kwa kwindwi baca baza rero muri competition finale kuri Source du Nil aho bazoririmba tubaraba hama bandikirwa amanota muri ayo manota 70% ni jury 30% ni acclamation du public birumvikana ico ngomba kuvuga ngaho hama rero uwa mbere atware 2500 canke twumwongereze bivanye nuko Imana izoduhezagira n'uwa mbere muri rap gutyo duhejeje ngaho tuzoba twinjiye mu yindi phase kuri bo baca binjira muri contrat nshasha ya mezi indwi canke amezi 9 muri ayo mezi indwi twebwe tuzorira umwe wese indirimbo na video hama izo ndirimbo zigende zumvirizwe turakeneye ko abantu bahezagirwa n'indirimbo hama izo kundwa kuruta izindi mu kwa kabiri canke mu kwa kane kumwakuza uwo muntu tumuhe imodoka birashoboka na contrat yo gukora album twe turonse undi muhimbaza Imana mbere zo turonse benshi Imana ibahezagira ndabaramukije bakunze bashani way bivanye naho muherereye nongera afata kanya kari sacre ndabaramutse nongeye ndabashimire cyane kubadukurikirana abari ngaha mu gihugu ndetse n'abari hanze y'igihugu nkuko muri no munsi dusa umutumire witeka Prophet of Jesus Joshua karibu cyane murakoze kutwakira Imana bagirire neza mbonye muje muraririmba akanyamuneza ngira no munsi ni kenshi nako ndirimba indirimbo ivuga ngo mimi nipungue wewe uongezeke nagombira Imana jewe nyike simboneke woboneke aboneke muri wewe yego reka n'umustigane kubijanye na competition uvuga muri ko murorganiza maze kinini ikiravuga ko gose je nk'umujurnalist ndakora kwaza ni ikihe nihe mpamvu yatumye wumva wokora iryo higanwa urakoze cyane cyambere cyo abantu bamenye ko iyo bumvise competition yitwa ivyuzuye ubwo nyene bumvise ijambo rimenyerewe gitwa ivyuzuye iyo jambo ivyuzuye irimo mu majambo abantu bamenyereye bumva ari genda rivuga ariko kandi uwo munsi ari umunsi w'itariki indwi z'ukwezi kwindwi hama haba igikorane cyitwa ivyuzuye competition rero iri muri cadre y'ivyuzuye nimba bimaze kuba ivyuzuye tegerezwa kuzura hose ari muri gospel nitoyirengagija utoyirengagiza na gato igituma iyo competition ihari cange uwo mutima wo gushigikira uhari ni kintu kimwe cyonyene abahimbaza Imana n'abantu badasanzwe mu mubiri wa Kristo kuva kera n'imbere y'uko ishengero ritangura no mwijuru nico gikorwa camyeho hama n'igihe cy'aba Dawidi zaburi yose n'indirimbo rero kuri twebwe muri kino gihe numva ko twozana inkomezi twahawe kugira ngo dushigikire izo ngabire nizitakare mu mutima nico ni Kristo kugira ngo izo ngabire zishigikigwe benshi niba bitahura
iyo umuntu adafite icyo arindiriye ntagira inkomezi zo gukora ariko batangiye kumenya ko buri mwaka ari agashimwe gatangwa n'uvyuzuye bazohimbaza Imana ariko kandi bazogira ishaka ryo gukora none nibagwiza ibikorwa hafashijwe nde jewe njyama numviriza indirimbo jewe ngenda mu modoka numviriza indirimbo twebwe twubakwa n'izo ndirimbo n'umutima wo kugira ngo indirimbo zigwire Kristo abandanya ashigwa hejuru ego niga kuvuga ko ruri mu mice ishika kuri 2 hari novuga abaririmbyi batari ku rwego rumwe eske wobaho umuco ko banatako barataboneza iryo higanwa uko rimeze uko ripanze ko ryorganije Imana ishigwe hejuru cyane ndanabashimira kuko nimba shaka gutanga umuco ni kubera ko ari abantu babakurikirana namanemeza ni Imana yogira imigambi mu ijuru ariko itaronse umuntu icako iyo migambi nta n'umuyo imenya cyane gose yarambonye rero yararonse abandi bakozi Imana benshi mu Burundi no kwisi yose imigambi yo iriko iramenyekana ariko kandi ngaca nemeza umukozi w'Imana cyangwa umuntu wari wese yogira umugambi adahuye n'abamenyesha makuru uwo mugambi ukagarukira mu cyumba ciwe bisigura ngo uyu mwanya mwiza namwe mwemeye ko tuvugira ngaha kugira ngo abakurikirana abazokurikirana barongo umuco n'uyu rero mu gihe twiyumviye ko twoshigikira abaririmbyi icambere twiyumvire abaririmbyi basanzwe bazwi abamaze imisi baduhezagira mu mutima wo kuvuga ngo mbega kugira ngo umwaka uza turonge indirimbo nyinshi reka dutangure kuba keza kandi si ubwa mbere muri ikoranye cy'ivyuzuye cyamaka ibitariki indwi z'ukwezi kwindwi cyatanguye itariki indwi z'ukwezi kwindwi muri 2017 aho cabereye Gitega ico gihe cari kinini abantu barakize barabohotse birazwi ico kandi kivuzwe abari ukubohoka gukira gutabagwa no gukizwa no kumva ijyo ry'Imana muri 2018 ni cyabaye kuko nagize mariage muri 2019 carabaye kuri zone diplomatique 2020 twaratanze trophée ya mbere mu baririmbyi nagomba mpere iyo kugira ngo bumve aho vyatanguriye trophée ya mbere twayihaye Eden Banga ico gihe nari nkitanga make ariko ni ari make kuko nibo bwari ubwa mbere mu ndirimbo hatanzwe uburyo nk'ubwo mu competition ya gospel nama 700,000 na guitare na trophée hama mu nyuma muri 2022 turashimira 2021 tushimira bamwe 2022 tushimira bamwe 2023 ko 2024 bifata isura nini aho twatanze moto yatwaye Nick Ulta cyari kanda bwari ubwa mbere mu Burundi muri gospel hatanzwe moto hama mu nyuma rero niho tugeze ubu aho tugomba dutanga imodoka iyo competition yitwa Ivyuzuye Award Ivyuzuye Award mu mwaka weze twaratanze amatrofe y'amafaranga n'amafaranga ku baririmbyi basanzwe bazwi batowe n'abantu harimo Pastor Lopez harimo Alvera harimo Divine Light harimo Victoria Steam n'abandi uyu mwaka rero parti ya mbere niyo yabazwi ubu twaje tubaza ikibazo twebwe tuti ndagahende ico kibazo nimba jewe nabajije ikibazo bisigura ngo ndarindiriye inyishu nza kwikura he nganye ni mu kiganiro nkiki aho abantu baza kwandika kubera iki twagomvye ko abantu bandika tugomba tumenyereza abantu kumenya abahimbaza Imana ba indirimbo ko ari mu nazindirimbo atazinyeneyo ariko rero aha baraza kwandika bandike uyu n'uyu ayo mazina yose twe tuzoyafata tumaze kuyafata ayo mazina tuce tuyagarura kuri platform yacu no kuzindi tubabwire abantu murabona abantu batubwiye ngo twogaha umwe muri aba mubona rero muri aba bose ninde yo gatwara ariko muri ico gihe hazobanza kwanza kuba umuco uko ari munavuga singomba kubibamo undi akavuga je muzoshiremo mu mwaka ukurikira abazosigara muri nombre rero cha tubagarura mu bantu tuvuge muri aba mubona twoga hande abantu rero baca batora mu gutora kw'abantu baziko baratora kuco twita 25% izo harugwa ku uwo bazotora hazarugwa amanota 25% y'abantu batoye acarugwa indi 25% y'abapastori indi 25% y'abaririmbyi indi 25% ya jiri mu muco ubuzuye kuko ivyo abapastori tuzoba bipapuro bakroshe kuri umwe bahisemo iyo rero ni ndagahende ya basanzwe bazwi twe twabajije abantu bazodufasha tuzogera ngaho itariki indwi z'ukwezi kwindwi mu gikorane kizobera mu Kinama bazoba bahari gusa nk'aba invité ariko itariki 12 z'ukwezi kwindwi kuri Source du Nil bazoba rero ari umunsi wo gutanga ko gashimwe kuzoba yatowe twiyumvire rero kubazwi kukirengagiza batazwi twoba tutariko turubaka kazoza niho twiyumviriye ko hobaho n'iyindi kubw'abantu bataramenyekana abo bataramenyekana rero bafise iyi ukuntu bariko bararondegwa muri kuno kwezi kwa kane
twatanze nimero ya telefone aho barungika indirimbo kuri plus 257 79 69 88 68 guteranya amajana 257 79 88 barungika indirimbo kuko badafise indirimbo zabo bararirimba kuri telefone iyo ariyo yose iyabo cangi yundi twe tugomba gusa tubone ko ari umuririmbyi gusa ari gospel ari gospel tumaze kubona indirimbo nyinshi nk'uyu musi ko ndumviriza umuntu yarungitse indirimbo ndavuga mana ngingabire ari gupfira he ndakubwije ukuri ibyo numvise ndavuga hariyo talent nkizi zitararonka bazishigikira umva rero ni nyinshi ariko abantu barazirungitse muri kuno kwezi kwa kane twe tuguma tuzakira ndazifise ni nyinshi cyane ariko babandanye barungika mu mpera z'ukwa kane tuzokwicara muri office yanjye ifise agasale gato kwicara muri yo office tutangure kugira iki kurondera 14 ba rap na 14 ba R&B tugira selection uyu Shirako bizokora jiri abafite experience muri music bumviriza indirimbo bivuze umutima waririmbye ibyo ni gikorwa cyo mu kwezi kwa kane mu kwezi kwa gatanu Watu dufise 14 basigaye na 14 basigaye kuri R&B n'abandi 14 kuri rap tuce tugira programme yitwa yo ku musozi buri wa gatandatu kwereka ku wa gatandatu tuzikoremo abanyeshuri tuzikoremo abakozi tuzadukora ku wa gatandatu gusa ama tuziko basenga ku yandi mashengero kugira ngo kwa Mungu basubire gusenga iwabo tuzokorana nabo ku wa gatandatu gusa buri wa gatandatu tuduge ku musozi bigishwe umutima wo gusengera igikogwa bigishwe umutima wo guhimbaza n'abantu basanzwe bazi guhimbaza bahimbaje imbere yabo n'aba expert mu vy'indirimbo zo guhimbaza Imana hama bace imbere ya jiri baririmbe atanga nta guciriyemo abazwe ndakwigishwa azo ari bose bangise ama video canke bazamaze kuba aba selection ya mbere ni 14 abo nibo bazokora ico gikorwa hama tuce tuza kandi ku ma platform burindwi tuzoca kuri televiziyo tuko turondera televiziyo ime dukorana n'ibinyamakuru burindwi duhejeje baje kuririmba ku wa gatandatu ku wa Mungu saa 3 z'ijoro bazokora bibona hama abantu bavuge uyarabizi batore kandi muri weekend uzoba yaronse amanota make baveko dusigarane batanu indwi kurikira baveko dusigarane bambe 10 na bangaye 10 na babiri dukure ko abandi babiri dukure ko abandi batatu umva cha dusigarana indwi hama dusigarane kandi indwi mu baririmba R&B no baririmba rap numva ko dusigaranye indwi rero ukwezi kwa gatandatu indwi ya mbere kubera ko bazamaze imisi bariko bararuha tubatwara hano baryoherwe bafungure barabe igisagara cange barabe ibibanza vyiratiro mu kino gihugu hama indwi kurikira tubatware ku mukozi w'Imana muririmbyi yaririmbye kera abahanure ko turakeneye ko bazoba banini indwi kurikira tubaronderera umutama mu bapastori bakoze kera bababwire ibanga ryo gukora urugendo rurerure n'Imana hama indwi ya nyuma y'uko kwa gatandatu bagende muri studio bakora indirimbo yitwa ivyuzuye indwi barap bakora indirimbo yitwa ivyuzuye bazo kuyandikira ama text ariko titre ni ivyuzuye n'abandi indwi bakora indirimbo yitwa ivyuzuye hama le 7 bazoca baza rero mu gikorana nibo bwa mbere bazoba bahuye na grand public yo ni le 7 baririmba izo ndirimbo bazoba basohoye tuwezagirwe mu gikorana abantu babohoke duwezagirwe twese hama itariki 12 z'ukwezi kwa kwindwi baca baza rero muri competition finale kuri Source de Nil aho bazoririmba tubaraba hama bandikirwa amanota muri ayo manota 70% ni jury 30% ni acclamation du public birumvikana ico ngomba kuvuga ngaho hama rero uwa mbere atware 2500 canke twumongereze bivanye nuko Imana izoduhezagira n'uwa mbere muri rap gutyo duhejeje ngaho tuzoba twinjiye mu yindi phase kuri bo baca binjira muri contrat nshasha ya mezi indwi canke amezi 9 muri ayo mezi indwi twebwe tuzorira umwe wese indirimbo na video hama izo ndirimbo zigende zumvirizwe turakeneye ko abantu bahezagirwa n'indirimbo hama izo kundwa kuruta izindi mu kwa kabiri canke mu kwa kane kumwakuza uwo muntu tumuhe imodoka birashoboka na contrat yo gukora album twe turonse undi muhimbaza Imana mbere zo turonse benshi Imana ibahezagira eske ntimushoboze ko hashobora ko nk'abastari bazwi bakavuga ati eske nka je narimbye kuva kera nta kuntu nganya gashimwe n'uwo mwana wa hirya yejo ibyo ni mwabyaje ko hashobora kuba abastari bashobora kuva mu iryo kigano kubera ico nyene bakaza bakaba baje kwa Kristo Yesu kubera iki twabiruka nako twebwe akazi kacu ari kuroba rega abantu bibuke ko umutima wanje muri bino bintu ari ikintu kimwe umutima wanje wagutse no kuzana abantu kuri Kristo bibuke ko muri no program dufite ikivugo c'abantu muri ni kuri Kristo kandi abantu batabizi biriko bigenda neza mu buryo biteye ubwoba kubera ikivuze ngo bigenda neza uyu n'umuntu andungikiye liste abantu muri ni kuri Kristo andungikiye liste y'abantu 8 bakijijwe uyu abandungikiye abantu muri groupe ya barongozi bo muri eglise bandungikiye liste y'abantu
y'abantu bavuze ubutumwa n'amanimero de telefone abantu 81 bariko barakizwa mfise abandi barenze amajana n'amajana tuko turakora icyo gikorwa rero nimba uwo muntu yoza agakizwa twebwe ngo iyo turaba ngaho n'imodoka turaba umuntu Yesu yaronse ariko nabo baza kubera agashimwe baba babona imbere yabo izera Imana irakomeye abaje kurondera Yesu kubera imikate ne bamuvuyeko izera Imana irakomeye izera Imana irakomeye ego eske niki cyatumye wumva wo tora izo mpano zishasha no kuryohera abantu canke hari ikindi kintu kiri imbere kizogira akamaro kabo ndetse no kuri twebwe tubumviriza icambere cyo umuntu afise impano arakeneye aho apasurira inzira rimwe na rimwe arabura uburyo ariko ko ari benshi bafise impano reka tutange rero akajyo kugira ngo umunyempano ari abone ukuntu yinjira cyo ni kimwe cya kabiri cyenda umukozi w'Imana icyo mbere cyiza nuko indirimbo zose ku radio zovugwa ari gospel bisubira ngo inzira zose zizomfasha kuzana abaririmbyi ba gospel muri gospel zo zikoresha ikindi nakikubwiye jewe ndi mu bantu bafashwa n'indirimbo muri eglise wacu dufise na programme yo kuwa kane ari worship na nikindi dukora duhimbaza Imana vyonyene mba ndukunda guhimbaza uca wumva ko umutima wanje uri muri ivyo rero tukeneye ko ingabire z'Imana zinjira ikindi nitugomba ko abantu ejo bo buranirwa ugasanga babaye bose abaririmba izisi kandi barafise umutima wo kuririmbira Imana turatanze umuryango nico ngamu gishacu urundi turakunze kubona amahiganwa menshi abaca cyane ku bintu byo kuririmba bidogera jiri ati jiri yahingamye jiri agetunda mwege byagenze gute ko twumvise ko 25% ku bantu tubaraba 25% yaba pasteur 25% ba jiri eske jiri byagenze gute naye makriteri mwayumviriye gute abidoga umunsi bazohera bisigura ngo naco wakoze ikibazo uwa buri mukuri nico gikomeye bibuka umutima gikorana sindandaza umuntu yiba kubera ko agomba kudandaza sinza amazina abagomba kurungika indirimbo niye mpamvu yo tuma ntegura ikintu kitaza gutwara ugikwiriye ico ni cyambere uyu numwaka kugira kangaye dukora competition nibigeze bidoga igihe cha Eden Banga nibigeze bidoga igihe cha Nikulta kuko amanota yose twari tuyafise abarungika message bose bari bahari nibigeze bidoga mu mwaka uheze bagire confiance jiri ico ni kimwe niguteje no kwibesha kuri jiri nigeze nibesha ku ishengero rifasha isi yose bisigura nimba ntibeshe nkemera umuhamagaro wisa ishengero gitwa Sabaoth Church rikaba arimo abantu Burundi n'abazungu n'abandi nza kwibesha ku ndirimbo bizera Imana bizere umuvugishwa n'Imana kwijambo ry'Imana rivuga ibizoba byiza cyane warahuye nawe mukorganiza iyi competition kurumva ni competition ndende kandi izogera kure nta ntambamye warahuye nawe akavuga ati dufate nk'aho nkora akavuga ati ivyo bintu kwari gusesagura canke nta kintu ugiye kwinza kinini nta ntambamye wamarahuye nayo nini ufite abantu benshi bafise indoto ariko benshi bafise ico bita intambamye basangiye burya namwe ngaho mwicaye mufise indoto niki kinyamakuru mwa mfise n'amakamera 12 iyo ntambamye ni mwahuye nayo yitwa ifaranga ituma mubikora muri minime iyo ni ntambamye ya buri munsi ariko rero duhagaze ku ntambamye twokora kugira ngo dukore kugira ngo tubandanye nuko turengera ibibuze tugakoresha ibihari ico rero ni kimwe hama ibindi niyo buri kurarondera kuvyura ingabire nshasha shetana gukomera amashi uyu rero ntabura guhaguruka iyo muguhaguruka rero ntazana umutwe azana abamushigikira azana abamuvugira ivyo nibaza ko atari ibintu umuntu yiteze ko biza guhera vuba bizobandanye izo ntambamye rero umukozi w'Imana arazitega ariko sinovuga ngo muhiri wanje abaye ikibazo je na madame turavyumva kumwe kuko ubuzima bwanje bwo gukorera Imana barabuzi niko mbayeho nico gituma mbayeho rero ikintu cyose cyo twara uburyo kugira ngo Yesu yamamare niyo sinoreka kugikora izo ntambamye nazo sishoye gukemugwa bivanye n'ibihe ushoboye kuvyuka uyu munsi dafise umuriyoni ejo ukagira miliyoni 10 bibiri vuga ngo amarira ari umugororotsi ni menshi mu gitondo impundu zikavuga twiteze ko impundu zizovuga ejo mu gitondo ariko kandi ushoboye gutangura uyu munsi uvuga ikintu rumwe ejo akaba abandi bantu ibihumbi 10 bagomba kubibamo izindi ntambamye zizokemugwa n'umwanya uco bibaza none nivyo yashikana zikemugwe n'umwanya witeguye gute sishoboye gutanguza ikintu nkiki ntabona ko kizohera bizogenda neza eske kubujanye urumva yuko ico gikuba ni kirekire gose kandi kintu kuba kirekire gitwara amafaranga menshi eske byagenze gute kugira ngo mujere izo bijejo canke murafise sponsor twatege tutazi iri kirabi bafasha ikirafata irafata mugongo ndayifise ni kubera ko ntangaye kuba mutayizi ifise sponsor yitwa Ijuru aratangaye kuba batayizi ndafise sponsor yitwa Ijuru hama Ijuru siziko mubizi Ijuru niryo ritunza abantu nawe urimo
ijuru rifise jewe bisigura ngo nimba mfise ijuru ndagufise ndifise mfise n'abandi nkuko uvuga ngo reka nshigikire n'ubu uri kurashigikira bisigura nimba ushigikije ubushobozi ushoboye nk'ubu buko ijwi ryoshika kure hari undi mugwiza atungaye yo kwibwira atibwiye ijuru riramfise kuko nanje ndumudandaje ndakora business ivyanje byose bikorera Kristo. Yoko bivuze ego ni kiye kintu umuntu azotsinda iryo higanwa muri abo bato batonse muri abo banini iryo higanwa rizomwigisha rizomufasha ni ya vision mufise ko umuntu azotwa mwe muravuze ko ikintu mutaraba kandi subushimwe simiduga sikisa amafaranga ni cyaye kintu kizomufasha muri ko muragerageza kumwereka mwino competition mworganije usanzwe azwi na vyinshi dufise tumwereka kirese ko yagize vyinshi atwereka tuje kumushimira kuko nimba yarakoze vyinshi nitwe tuje kumushimira uwakoze icyo azofashwa ni kimwe nukumutera intege kugira ngo ejo natakazi yo ngabiri twubaka turi benshi hama aba batazwi nabo nukubatumbereza nukubereka yuko Imana yabaye ingabire yateguye n'inzira zo kuninga ingabire zabo zishika kure imwe mu nzira rero ni Prophet of Jesus nimba je noboneka bizere ko nabandi bazoboneka kuri twebwe inyungu ni zose anakimwe kitari inyungu bikorwa tuko turakora hariho n'inyungu ivuga ngo umuntu kuri uwo munsi azotana 2,500,000 kugira ngo bazoburari wabo iyo si nyungu ari inyungu y'umuntu azotahana imodoka dufate basayishire ku taxi umva umuntu azosubira kubura 50,000 ku munsi nta na kimwe kitari inyungu muri kino gikorane ahubwo inyungu nini yagutse ntihagaze ngaho ihagaze ku bantu bose bakora tubona abantu bakora dukurikirana bamenye ko mu Mana ataranu twaje gupfa mu Mana nta hantu twaje kubaho ivyo bibatera inyota yo kwizera uyu mwami umwe wenyene akunda abana akabaha adaharuye ico bamuha ahubwo aharuye ico abaha kugira ngo bamenye urukundo rwiwe nico cyo nyene Yesu Kristo yamamare shetani amaramara ego mwavuze yuko ino competition ndagahende ni izo première edition canke twitike na deuxième edition yayo competition yitwa Ivyuzuye Award muri kino gihe nazanye imodoka nciye mbaza aka kamodoka ndagahende bisubira ngo mu mwaka uzazo kandi Ivyuzuye Award ninatanga urupango nishobe kwitwa ndagahende ica yitwa ndaruhende nyumva ko bizobandanya biba bivanye nico twatanze ariko competition yitwa Ivyuzuye Award ego nk'impanuro warangiza uhereza nk'umuntu canke wari wese yumva nawe yokora competition nk'izi ziwanyu ko ziteza imbere zishikana kura abantu benshi ndetse zigateza imbere imiryango ndetse n'igihugu niye impanuro umuhereza mbere ku manuro ya mbere no aho umuntu wari wese impanuro ya mbere umuntu wese ariko aranyumviza atarakizwa nari muri imvindura imbozisi nari umusani naranyura umugi nari umusambanyi ibi byose bishobotse kubera ko na murikiwe n'umuco sigaye niyumvira neza kubera ko mfise Imana nziza sigaye mbona kazoza keza kuri je no kubandi kubera ko natabawe na Kristo icya mbere numva ko nico hamaje igihe nakijijwe navuze aya majambo ni data mbabarira mwami Yesu ndakwakiriye muhemu yera nyobora ayo majambo umuntu nimba ariko aranyumviriza atarakizwa ayasubira avuga ngo data mbabarira mwami Yesu ndakwakiriye muhemu yera nyobora nico cyambere icya kabiri ni kuba Kristo bibuke ko Yesu tuvuga Yesu dusenga tudakwiye kumuvugira mu ishengero gusa tumuvuge hanze mu kumuvuga hanze rero tugerageze ikintu cyose cyo tumavugwa inyuma y'ibindi ko ndategura ko nzokora ama competition y'aba danseur nzokora ariyo n'ibindi by'amakursi y'abanyamakinga bizoba Gihanga itariki 23 z'ukwezi kwa gatanu ariyo football championnat iza gutangura Ngozi mu ntango z'ukwa gatanu itariki imwe Bujumbura Nord Sud na Gitega ni vyinshi twebwe turatumiye n'abandi bafise ikindi bo kwiyumvira cyo tuma abantu benshi bahura kugira ngo Yesu avugwe babahuze nimba wewe utokora competition ukumva yuko wogaburira abantu bakaza benshi kababwira Yesu kora Imana izo guhezagira amen reka tugushimire cyane Prophet of Jesus Joshua kumanya waduhaye je ndabashimiye kandi Imana ibagirire neza ego hagati aho reka mpereze hano gutangura wambaye neza cyane Imana ishigwe hejuru tubishimire Kristo kuko ni wabikora yatwibutsa twibuka hose mu mwemu mu musha mu mubiri mu mufuko kandi atuyuse mu mufuko bica vyoroha hose ego reka mukurangiza kanagira cyacu tumusa dusengere aturangiza iganiro neza agishire mu biganza byo mukama kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza cyane nga kuri Shine TV ndetse n'abayikurikirana bose mukama bagirire neza imbere yuko senga nibutse abatararungika indirimbo mu kwezi kwa kane niyo turungika indirimbo izorungikwa mu kwa gatanu bizaba byaheze tuba turi mu indi party barungika kuri plus de 157 79 69 88 68 guteranya majana 257 79 69 88 68 alama kujumlisha 257 79 69 88 68. Mungu awabariki.
data ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ko ngiriye ubuntu nkaba ndi ngaha, uyu muntu nawe akagirirwa ubuntu bwo kumviriza. Birashoboka yuko tutigeze duhura nkuko nagira ubuntu bwo guhura n'abantu mu gihugu no mu mahanga, nkabona baratabawe. Uyu muntu atabagwe mu izina rya Yesu. Baba marayika bawe benshi batigera birengagiza umuntu yizeye, bwa bushobozi bwo washize muri jewe butigera busimba uwizeye, kuko birivuga ngo ni wizera urabona ubwiza bw'Imana. Ndavuze uwizeye abona ubwiza bw'Imana. Muri no mugamba abantu muri kuri Kristo, reka n'abantu bajeje kwakira Kristo barugwe mu batozo kwigera basubiye inyuma nkuko ntasubiye inyuma, ushigwe hejuru. Ezagira rero mwamenye gora ku ngoma kino kinyamakuru, bagirire neza, bagurire, bahe gushikira imigambi ejo, benshi bashikirwe n'ivyiza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen, amen. Reka tugushimire cyane Prophet John. Nibaze ko ndi munsi zokenera zoma twakorose zotwitaba ngaha kuri udutereteka ngaha kuri TV yacu Shine Way. Akajyo ari kuvuga Yesu, bibaye ngombwa gusimba nzosimba. Urakoze cyane. Bakunze ba Shine Way TV kandi abashimire cyane kwa madukurikiranye. Ndabibutsa ko kigana kikuryoheye ugisangiza mugenzi wawe nawe aryoherwe kandi yakira ubutumwa buvuye kwa Prophet Jesus Joshua naho butaha.